Hey ladies and gentlemen, how are you doing guys? Hope you komeze fresh kandi mwaramutse amahoro aho muri hose nkundira ndabahe mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Ariko kandi I'm doing well as always. Jewe banyita Allen the Real usanzwe bizi yuko mba mpari kugira ngo mbe ndaguha amakuru biriko biravugirwa hano mu muziki wa 2-5 urabizi neza yuko Ndundi TV yami hari kugira ngo igushikirize byose mu biba biriko biravugwa ibiba biriko ra trendinga nibiba bitariko birahabwa akanya yamara nimba utarakora subscribe bikore kugira ngo ngaruke ndaguhe ibiriko biravugwa mbega inyuma y'ivurugu za Lolilo na Farious ni giki cyakurikiye inyuma yo kwidoga ko mwiri seminaire yahabaye BANTU yateguye batigeze bahabwa ubutumire canke invitation ahubwo ngo icyakozwe kuhabaye ukubagaya nibiki biriko biravugwa we Lolilo yabikoze gute inyuma y'amatati canke inyuma y'amajambo bagiye baraterana kuri WhatsApp status zabo mbere ivyo bintu byagiye biratrendinga hirya nino aho ibinyamakuru bimwe byagiye birapostinga izo nkuru nibaze ko mwabibonye aho Farious yavuze ati izo nduru mukora n'iziki namwe tegura seminaire ziwanyu murabiko ntazoza Lolilo munyuma kishura ati vya kera byararenganye ibintu ntibikimeze uko uno mwaka nibikorwa gusa mbega Lolilo we yakoze iki inyuma yo kuba ayo majambo yose aterano Lolilo yakoze ijambo udashobora kwibaza yuko inyuma y'amatati yose yari karaba yari gukora subscribe. Reka dushimire Imana ko batwongeye kuramuka impundu amarembe aho dusanzwe duherereye no mu miryango yacu inyuma y'amatati yahabaye kuri Lolilo na Farious aho ubona yuko bamwe bagiye baravuga ati amajambo bagiye barishurana urabona yuko neza na neza ari bano batipe bariko barasubirana mu njyane inyuma yuko mwakweze mu kwezi kwa gatatu bakoze indirimbo nayo ubona yuko yari indirimbo yavuze ati baragarukanye kwerekana ubucuti bareretse abantu yuko atangorane zihari hagati yabo nibihaba aba ari kugira ngo umuziki Burundi ugume muri vibe ugumuryoha ariko finally ubona yuko igikorwa gikoretse muga mu nyuma abantu barasubira baravuga ati wapi umuziki Burundi hama matati kuko no to beef bakora tukiyama twibaza yuko babikora babiteguye neza na neza n'ikimenyamenya cerekana yuko bataba biteguye urashaka ukore igiteramo ubahuze ntibashobora guhura bivyo bikavugwa inyuma y'igiteramo cyahabaye hagati ya Farious na B bavuga yuko hagiye kuba igiteramo muga mu nyuma bati wapi nico gituma batamenya nuko na beef barimwo rimwe na rimwe nzobinjiriza mu gihe twebwe abafans twari twiteguye kugira ngo tuze dushore amafaranga yacu muri ico giteramo twinjire turihe nabo binjiza gafu no agiteguye yinjize aganoti ariko urabona yuko finally atariko byagenze mbega bino bintu byahabaye nibiki Lolilo itariki 26 z'uku kwezi nyene kwa mbere uyu mwaka turimo wa 2021 ni post yabaye 15h18 no kuvuga isaha 9 z'umuhingamo n'iminota 18 aho inyarwanda.com yagize ati Nzeyimana na Source Salum wamamaye nka Lolilo ariko benshi bakamwita cyambara Burundi ntare rugamba Simba yabwiye inyarwanda ko akiri mu muziki ariko akaba ababazwa no kuba umuziki Burundi udatera imbere mu karere bitewe n'impamvu zitandukanye. Lolilo yakoze umuziki urakundwa ndetse benshi mu bahanzi bari kuwukora ubu bakuze bamureberaho ku buryo abarimo Diamond Platnumz n'abandi yagize uruhare mu kubafasha kuzamuka kimwe muri iki kintu ubona yuko inyarwanda.com yashoboye kwandika iki kintu bavuze yuko abaririmbyi bamwe bamurabira ko akarorero canke bamurabiye ko akarorero mu myaka yaheze bagatanga ko akarorero Diamond Platnumz nta numwe atazi akarere ingena ari karakifatira uruhara ageze ko nivo ageze ko nta numwe atazi yuko Lolilo ntari canke Simba yagize uruhare mu kuduga cyane kwa Diamond Platnumz aho baririmbana indirimbo ubona yuko mu myaka yari iheze Diamond Platnumz yari mu muririmbyi asanzwe mugibona yuko abaririmbyi bakira bari bagifise power nini mu Burundi ndavuga nka Alikiba n'abandi bagiye batandukanye TMK ariko kandi ubona yuko Diamond Platnumz yagiye ararondera amakolabo agiye atandukanye aho muri kolabo atigeze asiga inyuma kolabo ya Lolilo bivugwa cyane yuko yagize ikimufasha biratangaje cyane yaba ari umuririmbyi w'umurundi byavuzwe ku muririmbyi w'umurundi mugabo amashugwe Lolilo atewe na inyarwanda.com yaba ari umurundi we yavuga ati Diamond yaragerageje kugira ngo aduze Lolilo biranga ariko inyarwanda.com sabarundi bo bavuze ati Diamond numwe mu bantu barabiye akarorero kuri Lolilo nkuko nawe nyene muri Primusic ubona yuko muri press conference yavuze ati ndarabira ku muziki Burundi cyane kandi bitangaje ikintu Lolilo yakoze sinosoma ino post yose kugira ngo ndayimare koko ni nini nya cyane hari uruhande banditse bati
Lolilo yakoreye ibitangaza mu bihugu bitandukanye ku isi birimo Ubuholande, Ubwongereza, Canada, Norvege, Irlande n'ahandi hagiye hatandukanye. Ivyo ni bimwe mu bihugu yagiye aragira, ariko bagishiga kuri no jambo rya Diamond Platnumz n'abandi bagiye bagize uruhare kubufasha mu kubafasha kuzamuka. Mu kiganiro yahaye Inyarwanda yasobanuye ko mu Burundi hari abahanzi benshi babahanga nka BigFIZZO, Natasha, Lanamba, Nziza Desire, Satbi, Kidumu n'abandi. Biratangaje muri iyo playlist canke muri iyo list y'abaririmbyi bariko barabikora neza Lolilo gushiramwa umuririmbyi Farious mu gihe hari kuboneka ikindi kintu kidasanzwe, hari kuboneka ayandi matati adasanzwe, hari kuboneka ndetse no kwirengagiza izina giwe. Byaravuzwe cyane ubwo babaza Satbi ko muririmbyi abaririmbyi bangahe bo bafise verified na ni ticket ya kuba verified kuri Instagram mu gihugu iwabo, aho yavuze ni benshi, ariko bamwe bati Satbi yabishizemwe inzigo za beef zabo yabishizemwo kutumvikana bwa bundi za beef n'izukuri zirahari, aho mu gihe Satbi yari muri Wasafi TV bien sûr Farious yaramaze kuba verified, ariko bitigeze bikunda kavuga izina Farious, nkuko hari kimwe mu kinyamakuru cyavuze ati ubona titre banditse ati Farious byamunaniye kuvuga izina Satbi, ariko kandi urabona yuko Lolilo we ataco byamutwaye. Yagize ati abaririmbyi babahanga mu gihugu cy'u Burundi, aho yahereye kuri BigFIZZO, Natasha, Lanamba, Nziza Desire, Satbi, Kidumu n'abandi. Biraryoshe cyane kubona Lolilo atigeze yitaho kuri za beef, atigeze yita kuri Amajambo, ariko akabikora neza bishimishije. Inyuma yo kubavuga ayo majambo ni iyi nkuru ivuga kuno. Yes, inyuma y'ayo majambo ni nyuma ya Lolilo kwerekana uwo mutima w'urukundo ataguca ijya nino, akemeza yuko Farious ari muri list y'abaririmbyi bariko barabikora neza cyane atitaye ku majambo bateranye. Kandi urabibona yuko byabaye itariki 26 no kuvuga inyuma y'amatati habaye, kuko amatati yose habaye yatanguye kuhaba itariki 24 n'ijoro rishira itariki 25. Mbega inyuma y'ivyo abandi baririmbyi bo bariko barakora iki? Inyuma y'imisi ibiri gusa ino post ibaye yanditse ati Crystal Boy X Kakeza @Kakeza drop at any moment if you are ready we are ready. Bisigura ko umwanya n'umwanya ashobora kudropinga something tutaramenya ngo niki. Nawe su wundi ni Crystal Boy canke Chris Mb, umwanditsi w'indirimbo Ingumvure nayo nimwe mu ndirimbo ubona yuko iri karabikora neza cyane, aho yashize ino foto ubona yuko yicaye bisa nkaho ari muri tournage ya video. Ifoto basa nkaho bari ahantu hari amatara kandi byije, ari kumwe n'umwigeme. Nibaze yuko ari we yahagize ino hashtag canke ino tag kuri Instagram yiwe, aho yashize ko Kakeza arashirako n'akantu kerekana yuko ari video, akaca yandika ati drop at any moment if you are ready we are ready fire worldwide. Ni Chris Mb nawe akabari karikora neza cyane, umuririmbyi ubona yuko yavuye mu gihugu cya Kongo ubwo umuvyeyi wiwe we yarafashe rutemikirere aca mu gihugu cy'u Bufaransa, n'abarundi bavukiye mu gihugu cya Kongo Brazzaville. Ubona yuko yitayeho igihugu ciwe. Yamara mu gukora ino post hakaba hari n'indi post yerekana Bari Music asa nkaho nawe yambaye impuzu zigomba kumera nka zino uno musore yambaye Chris Mb. Biboneka ko bari muri tournage ya video nawe nyene, aho yagize ati ni post zagiye zirazunguruka ku mbuga zigiye zitandukanye, abantu bamwe bagiye bavyandika. Kumwe twabona Melana, abantu benshi bagiye barandika ati I'm in love with you Melana, I'm in love with Melana. Abantu benshi twatahura canke ntitwamenya ibiriko biravugwa hirya nino. Yamara tukaza kubona indirimbo Melana ari indirimbo yari kirakorerwa promotion canke publicity. Hakaba hari undi yanditse ati mbega Bari Music yofata Melana na Angelina akabatwara iwabo tonight, hari ico bomugira? Bari Music nawe arandika ati ndi kwiyumvira aho dusohokana Melana na Angelina tonight, ntawo handangira. Biboneka yuko tonight ishobora kuza ari imwe mu ndirimbo ifise canke ari titre iherekeje indirimbo ya Bari Music igiye gusohoka vuba, tutaramenya ngo ni ryari. Mbega no musore kuba agiye kuzana amasanamu inyuma yuko bavuga ati Bari Music turamaze kumwumva, Bari Music turabona video lyrics ziwe, ariko nagerageza canke ababishoboye bakubitemwo uburyo uno musore Bari Music nawe aze n'indirimbo ifise amasanamu, abatamuzi tumumenye, abahora bamwumva bamumenye, kanatsinda ko indirimbo ifise amasanamu. Biraryoha cyane yuko no muririmbye aba international agashika ku rundi rugero. Biboneka yuko inyuma ya
kubona Wiz Design we agoma aboneka ku ma clip video nubwo agerageza ku buryo bwiwe bukeyi akagerageza kwerekana amasanamu mugabo bakamumenya akabona ati uno muririmbyi ni naka ku buryo nubwo muhura mwibara barushobora kumumenya ati ujya ni Wiz Design yaririmbye kokoriko, ni Wiz Design yaririmbye Valentine, ni Wiz Design yaririmbye indirimbo zigiye zitandukanye. Berry Music nawe agira ati vuba cyane ndaje n'amasanamu kandi ntazobagwisha. Biboneka yuko Pacific ariko arabafasha kugira ngo indirimbo izimeze neza naho atari we yatornye ayo masanamu. Berry Music avuga ati twarameze nk'abateba gato ariko mwanya n'umwanya duhereye uno munsi ndiko ndavuga rino jambo jewe. Berry Music avuga ati umwanya n'umwanya ndasohora amasanamu maze ngasohokana Angelina na Melana tonight. Nivyo biriko biravugwa hiyo inyuma yaho Alvin Smith we yibereye mu munyenga w'urukundo. Reka je nibaze yuko noca ndagushimira ari tumwe mu turiko turavugwa ku mbuga ngurukana umenyi aho ubona yuko bamwe mu njyane ariko mu nyuma kaza kwerekana urukundo abandi barimvye bakiri bato bakaba ariko rakora kugira ngo ibyabo bibandanye bitera imbere tubashigikire. Hari abarimvye benshi bariko baraza, hari abarimvye bariko rakora tubaha inguvu. Je nitwa Allen the Real, iyi ni Ndundi TV. Jobless.